pambana kwa ajili yangu. Ye mama, ye mama, ye mama ho, 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 mama ho. Mama sinari ndabizi yukuri inyenyeri zisumba zose. Mama sinari ndabizi ubu niho ndiko mbona inyungu zawe. I'll tell you I love you mama forever. Ikibura nikiboneke. Hello guys, ndabaramukije mwese aho muva mukagera abakunzi ba Burundi Kingdom TV. Ni ca kiganiro canyu mukunda cane Burundi Talent Show. On the mic ni Dada Queen Darlene Akimana. Uyu munsi nabazaniye umutumire ubu atakubesha kuri no arabereye kandi araberewe sana. Merci beaucoup. Ikintu cya mbere mukora mugire subscribe, mugire like, mugire comment, mugire na share. Comment zanyu ziratuma tugira ingufu cyane cyane. Turabakiriye mu bwami bwa BKTV. Merci beaucoup. Murashaka gutera mu idondora mukatubwira amazina yanyu. Ego jewe nitwa Mugisha Best. Ano mazina hawe n'abavyeyi. Hama izina ryanje sanzwe nkoresha akazi kanje ka misi yose kuririmba. Nitwa Platnumz. Why Platnumz? Yeah, Platnumz. Urumva nafashe Ken byari izina ryanje kuva kera. Niririmba kera. So rero byatumye ya Platnumz iza kubera bivanye n'abantu kujya ku bagena barambwira ati kuri kusana Diamond ubona iki mess kuvuga ngo nararimbye kubera twari agashona Diamond. Nasanzwe ofise talent yo kuririmba. Okay. Atakubesha kuri mwo muraza. Nivyo nubihaririye ataja muri commentaire avuga ati kwinura beshe ni basana Diamond murasa sana ho nyene nagira ndakwaje ati uje na sana mufitanye no oya no muri family na n'ibintu byakure biba kugira ati sokuru wawe yaragiye oya vema n'ibirimo no okay Ken office indirimbo zingaye ya James indirimbo 3 ariko kuri YouTube ariko indirimbo zibiri murashaka kuzitubwira. Ego indirimbo ya mbere yanje ni mama ho nahayagije umuvyeyi ndetse Ken Platnumz mama ashaka gucuranga indirimbo yanje. Iya kabiri yitwa My Life Is Not Your Life. Ya wanditse My Life by Ken Platnumz. Mva makuchundo. Ken Platnumz yatangiye kuririmba ryari? Ego naririmbye kuva kera me gusa nuko tugiye ahabona ubu dufate yuko baciye imyaka 2 jewe ntago kwigaragaza kuririmba. Ego watangiye kuja muri studio ryari umwaka uwahe? Ya 2021 muri 2021 umwaka ya vuba. Ego muri uwo mwaka nyine niwo wakozemo indirimbo zibiri no umwaka umwe nakoze iyo mama hama muno misi yahashinze nyine mike nanaciye kwa freestyle ya mbega Ken Platnumz muraririmba style zose. Ego kubera urabona mama yarembi hama ijya freestyle muri hip hop ducishirize freestyle. Okay. Ya Ken Platnumz naamka asubuhi sijui nitakula nini, ni balatu mtaani majirani wanioni, kulia kusito kwangu sina kitu mfukoni, mimi napaki tu vyangu kwa watu sionekani rap na itokeni naishikeni siri, nashanga kuna wengi wanataka zangu siri. Maisha yangu yapo damu ila nataka ni fight paka wengi wachidai. Okay, mambo yako mengi na mimi nimepanga mengi, nimekaa kwenu na mimi nimekaa pengi, sicheki tena maana wengi wao ni wabishi, ndio maana naishi kisela sitaki marafiki. Today I'm so busy, sitaki maneno ya watu niasikilize. Nachotaka kesho niwe kama breeze, mnatamani mashangu nipaki kuwa krize. Nishajaliwa hata kama nyinyi kwangu mnabania, uyu mwaka nakomesha mpaka tarira, tambua maisha sio yenu ni ya Mola. My life is not your life, is not your life. My life is not your life, is not your life.
Okay, thank you. bakunzi ba Burundi Kingdom TV murashobora kuja gukurikirana Ken Platnumz kuri YouTube ndibaza na Fabi niryo zina nyene ukoresha Yego. murashobora kugenda mukaraba indirimbo ziwe mukamuteza imbere n'umurundi wacu n'umuhungu wacu kandi vraiment abarundi gutezanya imbere biri mu maraso yacu Cyane gose. Ken Platnumz Diamond Platnumz ivyo bintu rero sasa ariko nuko birancana murasa kwanza kule kimkunda kwamba kule kukunda kwambara costume kandi na Diamond akunda kwambara style urumva muri make hari ukuntu hari ingabire usanga umwe umuntu afise n'undi ayifise rero kuva mu mwanya we n'ababigize basanga nabigize kuba datahura ashobora aramyiga me nanje muri jewe bindimo ya kuko urashobora kubikora we n'ibikubere kuko cyo byambereye vugoye nivyo vraiment ari umuntu ushobora gusanga agiye kubikora ukadusanga majimaji ya Ken Platnumz musitangura kumenya yuko ofise tana yo kuririmba muhira burya nta nibigeze bitera ibintu by'ibibazo birebire muri famiye cyane gose byarateye ibibazo cyane n'ibibazo byateye cyane kuri mama wanje yarigeze kundungika ku ishuri ndiko ndagenda camura na bya bintu bya agiye amamodoka agenda atangaza indirimbo y'amamodoka amatangazo agenda aratuka ngo umwana azi kuririmba ibiki umva narangiye ku ishuri oya ndakunda kuririmba ni kubera iki nto kwerekana talent yanje ndirimbye uwo munsi mbere natanye isabuni ndavyibuka isabuni imwe oya isabuni zari zine ndavyibuka nimbari tumanira ya hama bacana n'umupira n'umutaka kubera umu MC yaranshije cyane gushika narambaza ati mbe petit two kuronka gutumva nari umwana kandi sinari gutanga adresse mva n'ivyari kunkundira kandi sinari mu mwanya wo kwiga so mama yararindiriye yuko ngaruka ariko byabaye ikibazo ku buryo mama ababanyi bambwira ati burya umwana we wawe twamubonye ariko aririmba ngo kandi arabizi urumva mama ako kumbwira ati felicitation narakubiswe igiti Polizana merci vraiment gusa ubu ndashima yarandekuriye yego ndisanzuye iyo bariko bakubwira ngo usa na Diamond nibyo bigutera complexe uko munyana kumva umenga uri gene muri quartier ibintu nyene nk'ibyo urumva jewe kuvyerekeye icyo muri make jewe ndashobora gufata ati ngo ci wapi nuzombura ndi kuririmba ucume ngo ndi kuririmba kubera Diamond olke naho je nanje ndavuga ati ndiko nkora akazi kiwanje ariko kubera abantu mvuga ati reka norohereza abantu kujya kubana n'abantu muri kintu kigoye cyane utakoze ikintu ngo uborohereze mu bantu mwumvikana uzosanga ataho urashika cyangwa ati ntaco reka mfata ijya Platnumz ndayimatanye n'izina ry'uwanje Ken yakubera aje kubakirana n'inkundi izina rya Ken umva Ken gushobora none ndakunda cyane ko je muri je ndivume ngo ndashoboye kandi ndashoboye Ken urashaka kudushishiriza ko mukatugira kapela gato mu ndirimbo zanyu mwiza kapela siku nazaliwa kwa mama yangu alipata tabu kwa ajili yangu miezi 9 nipo tumboni mwake kwa nguvu zake mwenyewe Mola mama kanileta duniani mama megombana kwa ajili yangu nasema no yes umepambana kwa ajili yangu mama yeah thank you wibagiye mama chorus mama mama sinari ndabizi nyukuri nyenyeri zisumba zose mama sinari ndabizi ubu niho ndiko mbona inyungu zawe I'll tell you I love you mama forever ikibura nikiboneke ni nyina
umuntu. Yeah, thank you. Mama bose aho muri turabakunda cyane kandi mwubahwe. Turabashimiye cyane bakunzi ba Burundi Kingdom TV kuba mwabanye natwe kuva tugitangura gushika duheze. Cyakindi nyene nonde turakeneye support zanyu. Turabakunda cyane murabizi kandi muturi ku mitima. Subscribe, like, comment, share. Cyane rero ndabatera inkuru. Comment ziratuma tugira ingufu cyane mu gukora. Hama BKTV irahari ku bwanyu. Ufise tanga yo kuririmba, ufise izindi ngabire ziwawe, cha muri comment wandike izina ryawe hama cyo tukuraba. Ken turagushimiye cyane kuba mwitavye. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane ko mwakurikiranye ikiganiro cyacu mwari kumwe na Queen Dada Darlene Akimana murakoze kandi turabasengera cyane turanabakunda ciao.